Allo, salima famille bakunzi ba Uzobaze Media TV ndabaramukije cyane ni jeje ni fa journaliste wanyu abakunda ndagarutse ndabaza komezereza jewe n'amahoro menshi nakavubu imisi yose ndi imbere ya kamera ibintu biba byifashe muzuri so abo bitameze neza Imana irari kubwanyu kugira ngo ibagwanirire narababwiye turi dynamique kuri Uzobaze Media TV nizere neza ko atamuntu akibaza iryo jambo dynamique ni ikintu kibangutse rero nimba uri mushasha cuba dynamique mu kutugirira s'abonner partage j'aime commentaire muri bwamwe n'urukundo turagwaye ikaze rero nababwiye jewe no kuri sinicaye nguma nkora kugira ngo ibintu bigende neza sinshobora kwicara aho muzonuma hose nzoshikayo ku bwanyu ko ndabakunda cyane sa ungeze muri gospel vyose ndavanga ntacyo ntazobazanira uno munsi turaririmba haleluya basha abakunzi ba gospel mushire akantuze agatima muri commentaire kugira ngo ibintu bigende neza kuko urumva irifa ko dusenga ndi kumwe n'umwigeme hano muramubona yambaye jaune umwigeme atuje from basore mukunda abantu batuje ndabizi ko abakobwa babaguruguru uye nta jambo abasore bakunda abakobwa batuje vraiment ndizera ko uyu mukobwa aratuje nimanza ko mwamaze kumubona so reka renda muramutse abibwire kugira ngo tubuyage tuzinanyi atubwire ni byinshi cyane nza kumubaza kandi nibaza ko tugenda kimwe ku kindi iyo nzanye umuntu nta kintu kimwe simba ndakuramukije amahoro ya Kristo. Umeze neza? Ego ndameze neza ndashima Imana. Ramutsa abakunzi ba Uzobaze Media TV. Abakunzi ba Uzobaze Media TV ndabaramukije mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Nababwiye ko no munsi by'ukuri ndi kumwe na mama pastor. So reka utwidondore rero. Murakoze cyane. Amazina nitwa Nifasha Jeanne. Ndi umuririmbyi w'indirimbo mpimbaza-Imana. Maze gusohora indirimbo 5. Kuri YouTube yanje amazina ni Jeanne Nifasha nyene. Neza cyane Jeanne riragira ko nk'umugi w'igisahira acagenda babwiye byose nivyo amaze gukora si wa undi yarindira ngo twinde kumubaza Jeanne urabona ko arabangutse uko biri kose agenda shika ababwira uko ibintu biba bimeze cyane gose nkuko bamaze kubivuga Jeanne yavuze ko ari umuririmbyi wa gospel nibaza ko gospel ku bantu batacumva yamaze kugisigura mu Kirundi ni indirimbo mpimbaza-Imana so Jeanne nkuko tumaze kubibona watubwiye ko umaze gusohora indirimbo zishika kuri 5 mbega ko izo ndirimbo ntabwo ari zike ku mwana w'umwigeme icambe ndabaza kubaza ni umaze igihe kingana iki mu bijanye no kuririmba gospel? Murakoze cyane hama muri uwo mwuga wo kuririmba indirimbo za gospel ndamaze imyaka 3 ndawurimo. Umaze imyaka 3 muri iyo myaka 3 ukaba umaze gusohora indirimbo 5 nababwiye tugenda buke kugira ngo tumenye neza nimba Jeanne ibintu yinjiyemwo ukuntu ari karabikora mbega mu kwinjira muri gute wiyumviriye uravuga ati jewe Jeanne biravana nibaza ko nimba imyaka 3 wari umaze gukura kandi wari umaze kugira aho wigejeje wowe wamenye gute ati jewe ndafise impano ya gospel reka ntangure gushira hanze impano yanje ni igiki cyabikwese kufise iyo mpano? Murakoze ishanyeretse ko mfise iyo mpano navuga ko ndi umwigeme nakuriye muri eglise nkurira muri Sunday school mu makorali atandukanye ndafite korali imwe narimwo twarakora indirimbo tugakompoza tugasohora abagenzi bakambira wowe urafise impano nanje nkumva ibyo kuririmba ndabikunda shangira icifuzo nanje cyo kuzokora indirimbo zo ku giti ciwanje kugira nshobore kuvuga ubutumwa bushikire benshi. Ego neza cyane numukobwa ya novuga ati yashitse ku ndoto yiwe aho yatangura mu makorale nk'ababizi ama Sunday school amaze kubona ko afise iyo mpano aravuga ati ntiyoyigumizamwo wenyene tireka ayisangiza abandi mbega mu gihe wayinjiye mu bintu vya gospel utangura gukora indirimbo ziwawe ku giti ciwawe wenyene toba vyarakoroheye kuko turabizi indirimbo haraho audio hakabaho na video kandi ivyo byose bisaba amafaranga nkaba mbona ko ukiri umujene w'umukobwa nkuko bakunda kuvuga ngo bakobwa n'amafaranga turonka cyose pa ariko nibaza ko ivyo bintu vya kera ubu turakora abasha turakora murabona ko nanje nguma mpambana aba bahungu uye no mu kuturesha abanza kukubwira ngo ufite akaza kahe bakobwa nimba uzi kudakora kura amaboko mu mpuzu reka rero nibarize Jeanne sinagiye kure nako ndakabira bakobwa umukobwa uzi ko guma wicaye aho ni turi kumwe mwana w'umuhungu azoguca amazi ubona ntuze wivugishe ngo vyagenze gute ngo namunagani ufite amaboko irifo kukora Jeanne rero nkuko wabikoze izo ndirimbo ngende ukuntu wagiye uzikora byaguswaye amafaranga menshi kandi baza ko indirimbo yose iratwara amafaranga
mu buzima busanzwe hari ikindi kintu waba ukora canke vyarakoroheye kuronka amafaranga kugira ngo utangure gukora indirimbo ku giti ciwawe? navuga ko bitanyoroheye ariko ikintu cyose no kugira vision ukamenya kandi ukagira naho ushaka gushika destination yawe. Kome nari nkunda ibintu byo kuririmba numva bindimwo nta kazi novuga nari mfise ariko buri ikintu ukunda kandi na projet ushaka gushikako uraheba ugatangura gukora ugatangura fondation yiwawe ntuce utangura ngo ndasavye ubufasha nkora iki kintu kuko nta muntu yo gufasha atabona uri ku kivi. Rero naratanguye ntangura ndi mu buzima butameze neza ariko naremera nkaheba ya bisi nkabika kugira ngo nshobore gukora audio ya mbere ndateba ndashika ku mahera ya audio ya mbere ndayikora mu nyuma nditegura buke buke ndakora video ndayishirako kugeza ku ndirimbo 5 nta support mfise ariko uko nshobojwe n'Imana ndagerageza nkakora mu buryo buke mbafise. Na cyane cyane aravuze neza kugira ngo atangure gukora ibintu by'indirimbo ziwe yatanguye abika udufaranga ariko mba numva umengo ni ibintu bigoye cyane basa babakobwa dukunze kurya ibitumbura amapiza n'ibiki muze murahagarika nimba amafaranga kabisi baguhaye urabahubika kugira ngo ushike kwihangiro ryawe. Arabivuze neza yuko ata muntu ashobora gutangura ngo ashavuga ngo mpa support irifa kubanza kugira umushinge hama ugusupportinga akaraba icashingiye ko akaraba ico watanguriye. None muri izo ndirimbo 5 zose umaze gukora wavuze ko nta support ufise urumva nyene bitakubangamira mu gikorwa cawe urumva nyene biryoshe kuba umaze gukora indirimbo 1 2 3 nta support kandi wavuga ati reka basi mbanze ngerageze nkore canke wase kuduyishuka ngaho imbere ya kamera. Abakobwa murabikibanga guys nimba ari abantu babikibanga twebwe abakobwa twe turabikibanga abahungu mbere banashima n'ibisanzwe ico atashatse umukobwa kukimenya ntatumenya vraiment murabizi ntatumenya vraiment ico ntatashatse kumenya ubwo sibanga ntibagombye kubihisha mu ndirimbo 5 zose zifise na mbega zirafise video. Ego ndirimbo zose zirafise video ya mugero utaranka support ntabwo bikubangamira. Birabangamye ariko mugihe uronse ntaheza bamwe bamaze kumva ubutumwa bw'indirimbo maze gukora biratanga igumvu na cyane ko igikorwa umuntu aba yakigiyemwo intumbero ya mbere nyamukuru ari kugeza ubutumwa bw'Imana kure nico gituma nubwo utaburaronka support ariko kumva umuntu avuga ati iyi ndirimbo hari ico yamfashije iyi ndirimbo hari ico yahinduye mu buzima bwanje urumva inguvu zo gukora iyi ndirimbo nubwo urugendo ruba rutoroshe. Na cyane aravuze ati nubwo yo batararonka support bitewe n'intaha abantu bagenda bamushingira nkumvije indirimbo yiwe akavuga ati indirimbo baramfashije biramufasha cyane ni vyiza kandi gose ariko jewe nogenda mvuze by'ukuri abantu bene aba irifa ko tubakuza basha dufashanye dukuze impano za bagenzi bacu mbega iyo uri kuri terrain ubyashitse ukaja gukora ibikorwa vyawe nitse namba myugenda uhura nazo kavuga ati iki kintu kirambangamira uko biri kose nuko ndiko ndakora iki kintu kuko bavuga ngo nta muntu arya akatamugoye ni ikihe kintu uvuga ati iki kintu kirambangamira iyo narose opportunité yo gukora indirimbo ukavuga ati bibaye ngombwa vyogenda nkuko. Navuga muri uru rugendo duhura n'intambamyi nyinshi kuko kugira usohora igikorwa c'indirimbo siwe wenyene ugenda ukaririmbo gacishiraho hariho umuntu ashobora wowe uragenda ugashiramwo ijwi hakabaho ujya ateranya amajwi bajya nabo n'abantu hari igihe ashobora kukurusha ugahura n'umuproducer agoye cyane indirimbo yawe ikamara imyaka 2-3 hariho n'indirimbo izimira ntuyironke ariko ugakomeza wagera ku mu videographe naho nyene ugasanga uhuriyeyo n'ibibazo bitandukanye. Ivyo bibazo nyabaki urashobora kuha umuntu video akagukorera kakubwira ko image zatakaye canke agateba kuguha video yawe kandi amahera wayamuhaye yava. Ivyo ni ibintu bikunda kudusha intege na cyane abaririmbyi ariko kubera ubufise aho ushaka gushika urengenga nyene ukarindira igihe aba yaguhaye kirenga kitarenga ukakomeza kwihangana. Hama ibindi bibazo duhura navyo ni ugusohora ibikorwa ubuzanye igikorwa kugira gishikira abantu kugira ngo uronka abantu bagufasha kugira ngo ubutumwa bugere kure ariko ukabura abagufasha gusangiza abandi bwa butumwa. Rero nivyo bintu usanga biduca intege cyane bitubangamiye ariko twizera ko kubera Imana bizogenda neza. Ya nkuko bivuze ariko turakunda kubona reka mfatira akaroro ku bandi ugasanga abandi bakobwa bagenzi bawe basohora nk'indirimbo canke abandi n'abahungu ugasanga biroroshe we ko indirimbo imwe wigira kabiri agacaronka support canke ubugira gatatu ariko wowe uramaze kuva ku ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu nta support nta kintu urabona kibitera ukavuga ati wayi jewe ntararonka support ukavuga ati
ni kihe kintu kuko hari igihe umuntu ashobora kutaronka basha nibaza ko abadukurikirana muko murumviza iyo biva nimuvuga ngo ndiko baba bakunda kuvuga aba journaliste abazi ibibazo bigize hariho ikintu nta kintu kiragushikira ukavuga ati iki kintu uravye neza intambamye ni jewe nije biriko biratuma ibintu bitagenda neza wowe ubwawe wiravye sero n'inyifato yawe uko ubikora nta kintu nabona gituma utaronka support nkuko vyifuza je nibaza ko kuba ntararonka support nibaza ubwa mbere ni igihe kitaragera kuko si ukuvuga ngo nuko ibikorwa vyanje bitoba bisa neza kurusha ivy'abandi hari abo usanga bafise ibisa neza nabo nyene batararonka support ugasanga ari umuntu afise igikorwa kitameze neza yarose support rero buri muntu wese afise igihe ciwiwe igihe gikwiye kigeze umuntu arashobora kuronka abamushigikira ego bagashigikira impano yiwe ibikorwa vyiwe bikagera kure na cane jane nkuko bivuze akorera ku mugambi w'Imana kandi ni vyiza cane kuko igihe cyose umuntu wese aragira igihe ubona umengo biranse ariko ntucike intege kandi yamaze kuvuga ko adacika intege ari muri abandi bavuga ati never give up mpaka agashika kwihangira so jane rero abakunzi bawe nta gishasha wowe bafitiye ku bantu bagukurikirana ku bantu bakurikirana indirimbo zawe gishasha wowe bafitiye nyene kugira ngo bamenye ati jane bimeze ukuntu jane tumwiteze kuko wa mukunzi wacu biriko bigenda ukuntu kuko abakunzi twego tubakurikirana abasha nyene turaryoherwa iyo muriko muratuzanira ibintu bimeze neza canke tumenye ati hari ikintu gishasha murakoze cyane aha mana babwira ko ibikorwa bishasha bihari ariko sinzi ngo ni ukwezi uku bizosohokera ariko mugume ku mwanya abakunzi banje umwanya n'umwanya ibikorwa bishasha nzobibashikiriza Haleluya Imana irikira bikora yumva bikogenda neza jewe rero ndi wa muntu mvuge sinova ngo ndemeze nka Toma ariko yo ndi kwamvukana n'umuntu munyempano ndakunda kumviza impano yiwe rero ndabizi neza turirimbe kuko ndi kumwe n'umuririmbyi wa gospel mudukomera amashyi muri commentaire mutwumvirize jane ndagomba undirimbire kugira ngo twumve witerere mu gahogo abadukurikirana bamenye ati jane bya bindi sivyo abatarakura abasivyo yivugishwa rafise impano arabizi kugira ngo ibintu bigende neza tugume ducanira kariro bari abakunzi bazobaze Media TV ndabizi bararyoherwa cyane rero nk'abo baririmbira ndabizi bamwe aho muri ko badukikira mwafasha gatebe tuza kubasanga muri uko twagiye murakoze cyane amasezerano y'Imana antera ivyizigiro amasezerano y'Imana antera ivyizigiro nkarema amasezerano y'Imana antera ivyizigiro amasezerano y'Imana antera ivyizigiro nkarema nakati uhoraho ni wewe muhigira uhoraho ni wewe buhungiro bwanje uri mana uri mana uri mana buhungiro bw'abakwizera uri mana uri mana uri mana buhungiro bw'abakwizera mutabese jene numva ko bishobora kwe abakeneye ko nanje ingabire yo kuririmba ndayiduza mu vyandike hariya nanje vuba cyane cyane abatamakana nukuri mukambira ko ndabishoboye cameraman kamera yifise atofuma mfata inseri imwe gusa nanje ntangure gupostinga nibuze ko ibonda ifite nandi ego neza cyane je turagushimiye hari kintu ngomba ndakubaze iyi ndirimbo amasezerano y'Imana n'ivyizigiro ni wawe ego ni wowe yimvye indirimbo indirimbo nakunze cyane vraiment sinebwamenye umuntu yaririmbye numva nishimye kandi abayikunda indirimbo ni benshi cyane jewe nayikunda nkumva tuyimva muri eglise nkumva irandyohera ni ndirimbo bagizishurirwa cyane kuko iyo umuntu afite amasezerano y'Imana vy'ukuri aragira ivyizigiro cyane kubyo ndirimbo numva narishimye cyane kandi nanje menyereye ko ndarose umuntu ayiririmbye nibiteka kuri wewe sivyo murakoze cyane yego cyane so turabandanya rero kuko twebwe turacanga tukaza turaryoherwa murabizi basha kuguma tufise imitima ikakaraye gutya aya si vyiza kwe ifo ko turanezerwa sinzi ko hari icyo usaba
Jeannette nk'umuririmbyikazi sinzi ko aricyo usaba abagukurikirana abakunzi ba uzobaze media tv urahawe ikaze. murakoze cyane abakunzi ba uzobaze media tv ndabasaba kunshigikira mu kugeza ubutumwa kure kuko umuntu amaze gusohora igikorwa hama ntigishikira abo yateguye ko gishikira birababaza. Ego kuri YouTube yanje nabwiye amazina ni Jane nifasha, indirimbo naririmbye uri Imana niyo ndirimbo nahereyeko, indirimbo nakurikije yitwa amasezerano nayo nayiririmbye. Ni benshi bakunda kuyimbaza ya masezerano ngiye nko muri eglise kanaka ati kumbi indirimbo niyo wayiririmbye, hari abayizi batazi wayiririmbye. Rero ndabahaye kaze ko monshigikira mukaza murakora subscribe mukayipirataje n'abandi ubutumwa bw'Imana bukagera kure. Yesu umugisha. Amen amen. Arasabye support kandi nkuko abisabye by'ukuri abisabye yicishije bugufi. Umuntu asaba abasha simubi n'ukuri, umuntu asaba simubi, umuntu asaba n'umuntu mwiza. Mumufashe yavuze kuri YouTube yiwe ko twa Jane nimfasha by'ukuri abakunzi bako karirimba ndabizi sice jenyene n'abantu bariko badukurikira akaririmbo by'ukuri karakunzwe sinzi ko nawe wabibonye. Ego narabibonye cyane. Waragize amavuta navuga ati kafite amavuta wararosishirirwa kuri iyo ndirimbo, niyo mpamvu rero naryo niteka nkuko bivuze iyo umuntu asohoye ikintu naje nagomba ati ninde asohoye indirimbo ninde asohoye indirimbo, rero nciye mbona uririmbye birantangaje cyane. So Jane ndagushimiye cyane kuba wanyitavye kuri uzobaze media tv. Murakoze cyane namwe ndabashimiye kuba mwampaye akanya tugakorana ibiganiro kuko si okaziyo nkunda kuronka iminsi yose ariko kuba ndabirose ndabashimiye cyane Uwiteka bantera umugisha. Amen amen. Uno munsi kuri uzobaze media tv turazogabana imigisha myinshi cyane utari karakira jewe nacakiye jewe nta mugisha uzomusha uwo bampaye zashangira caki mucakire namwebwe kandi no muri commentaire muvyandike uwacakiye umugisha avuga ati ndacakiye nzoca ndabibona. Hama rero mwakoze cyane kudukurikirana abakunzi ba uzobaze media tv ari Jennifer Jeje umujournaliste wanyu ndabakunda cyane ndabakunda kandi gose ibisigaye naho ubutaha. Ciao ciao.